Bakunzi ba Radio Maria Burundi, namwebwe mwese muriko muratega amatwi iyo nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabaramukije mwese amahoro akomoka kuri Yezu Kristu. Uyu ni wa mwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana Ekleziya idutegekaniriza ku musi. Muri kumwe na Patiri Stani Tangira, umusaseredoti yegukiye Diyoseze ya Ruyigi. Turi kuwa gatatu Rusama, maze muri Ekleziya Katolika kuri uyu musi tugahimbaza umusi mukuru w'abatumwa Filipo na Yakobo. Ibisomwa vyeranda tuzirikana tubisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ikete rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abanyakorenti mu kigabane ca 15 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'umunani. Izaburi tuzirikana ni izaburi ya 18. Nayo inkuru nziza tuyisanga mu nkuru nziza nyeranda ya Yezu Kristu nk'uko tuyishikirizwa na Yohani mu kigabane ca 14 kuva ku karongo ka 6 gushika ku karongo ka 14. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, ndasubiriye kubibutsa ya nkuru nziza nabamenyesheje ariyo mwakiriye mugahagararamwo, kandi idahengeshanya kubakiza nimwasangwa muyigumije nk'uko nayibamenyesheje. Ahandi ho mwoba mwemereye ubusa. Nuko rero nabashikirije ubwa mbere ivyo nanje nashikirijwe, ko Kristu yapfiriye ibicumuro vyacu nk'uko vyari vyaranditswe, ko yabambwe hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko vyari vyaranditswe, kandi ko yabonekeye Kefasi, hanyuma bamwe 12, akongera akabonekera hamwe bene wacu barenga 500. Muri bo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barapfuye. Hanyuma yabonekeye Yakobo, asubira abatumwa bose, maze hanyuma ya bose yarambonekeye nanje nari imeze nk'icubwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Ijuru riyaga ko Imana ininahaye, ikirere kikerekana ivyo yakoze. Uko bukeye uko bwije ivyo bikorwa vy'Imana biravugwa, uko bukeye ivyo bikorwa vy'Imana biramenyekana. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Nta majambo canke ururimi bifise, ijwi ryavyo ntiryumvikana, ariko impinguro yavyo iribonekeza ku isi yose, ingendo yavyo ikibonekeza gushika ku mpera y'isi. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Ivyo dusoma mu nkuru nziza nyeranda ya Yezu Kristu nk'uko tuyishikirizwa na Yohani. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati: "Ntimusimbwe n'umutima, muremera Imana, munyemere nanje. Mu ngoro ya Data hari ibibanza vyinshi, ahandi ho ntari kubibabwira, kuko ngiye kubategurira ikibanza, nzoheze ngaruke mbajane hafi yanje, kugira ngo aho ndi habe ariho muba namwe. Kandi aho ngiye murazi inzira irorayo." Toma amubwira ati: "Mukama, ntituzi iyo ugiye, inzira irorayo twoyimenya dute?" Yesu aramwishura ati: "Jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima, ntawe uja kwa Data atanciyeko. Ko mwamenye muzomenya na Data, ubu bwa none muramuzi kandi mwaramubonye." Filipo amubwira ati: "Mukama, twereke Data bizoba bibaye." Yesu aramwishura ati: "Aho twabaniye nturamenyaga Filipo we? Uwumbonye aba abonye Data. Ushobora kuvuga ute uti twereke Data? Mbega
ntiwemera ko ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe? Amajambo mbabwira sindayavuga ndayibwiye. Data aba muri jewe niwe yirangurira ibikorwa vyiwe. Nukuri nyemere, jewe ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe. Canke nimufume muvyemera kubw'ibi bikorwa nyene. Nukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta, kuko ngiye kwa Data. Nkaba nzogira ivyo muzosaba kw'izina ryanje vyose, kugira ngo Data aninahazwe muri Mwana. Nimwagira ico musaba kw'izina ryanje, nzokigira. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Bavukanye muri Kristu, uyu munsi muri Eklezia Katolika turiko turahimbaza umunsi mukuru w'aberanda Filipo na Yakobo abatumwa. Abo batumwa babiri kumwe na bagenzi babo bari mu ba mbere Yezu yabonekeye aho amariye kwizura mu bapfuye. Ni navyo Pawulo mweranda twibukije mu gisomwa ca mbere. Inkuru nziza turiko turazirikana twayikuye muri ca kiganiro ca nyuma Yezu yagiranye n'abatumwa biwe igihe yarahejeje kuboza ibirenge. Amajambo ya mbere y'iyi nkuru nziza twayumvise. Yezu yishuye ikibazo umutumwa Toma amubajije agira ati: Mukama, ntituzi yuja, inzira irora yoyo twoyimenya dute? Yezu nawe acamwishura ati: Jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima, ntawuja kwa Data atanciyeko. Iyo nyishu ya Yezu iciye ituma Filipo nawe yusikanya ko ati: Mukama, twereke Data bizoba bibaye. Akanyota Filipo afise nako kwibonera Data gusa. Iki gisabo ca Filipo kimeze nk'igitangaje Yezu, kuko aciye amwishura ati: Ariko ga Filipo, aho twabaniye nturamenya? Erega uwumbonye ababonye Data. Ntiwemera ko jewe ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe? Aha Yezu ariko arereka aba batumwa biwe ko ubumwe buri hagati yawe na Mana Se atari ubumwe busanzwe, n'ubunywanyi budacika. Yohani mweranda arabiduhishurira ahagira ati: Mu ntango Jambo yariho, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, bisubiye Jambo nawe yari Imana. Nta Mana Data yoba yaratanguye kubaho hama ngo Mwana aze mu nyuma. Mana Data, Mwana na Mutima mweranda ni Imana imwe rudende. Nta gihe boba barigeze kuba batariho, kandi nta gihe bazoba batariho. Bamyeho kuva mbere hose, kandi bazokwamaho imyaka yose. Ico kinyegezwa c'ubutatu bweranda nubwo cahishuwe, si abantu bose bashotse bagitegera canke ngo bashoke bacakira. Ivyo bikaba vyaciye bituma habaho abantu buzuye ubutwari, buzuwe na Mutima mweranda, bakongera bakamurikirwa nawe, bagiye barigisha bashize amazinda, bamenyesha ukwemera, bakongera bakaguharanira, bakaguhagararira, mbere bamwe baranakuzira, kugira ngo ntihave hagira abagufutanya canke ngo bagutiture. Mu gisomwa ca mbere niho Pawulo mweranda agize ati: Ndasubiriye kubibutsa ya nkuru nziza nabamenyesheje, kandi idahengeshanya kubakiza, nimwaba mwayigumije nk'uko nayibamenyesheje. Mu vyo Pawulo mweranda atwibukije uyu munsi, harimwo ko aho Yezu amariye kuzuka, abo yabonekeye ubwa mbere ari abatumwa ahereye kuri Petero. Abo batumwa rero nibo babaye ivyabona vya mbere vy'izuka rya Kristu, maze baca bafasha ko bakwira imihingo, bigisha inkuru nziza ikomoka kandi ishimikiye kw'izuka rya Kristu umukama wacu. Abamenyesha ba mbere b'inkuru nziza babaye abatumwa, hanyuma abasubirizi babo. None ubu muri iyi misi, na twebwe ababatijwe twese turahamagarirwa kuja mu mutigiri w'abamenyesha inkuru nziza, umwe wese ku rugero rwiwe. Uyu munsi yaba jewe, yaba wewe mu Kristu uriko urantega ugutwi, twese turahamagariwe gufasha ngo ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza butere buja imbere. Tubishiremwo umwitwarariko rero. Mu misi mikeyi
radiyo mariya burundi izodutera akamo ngo duhurumbire ca gikorwa ca mariyato, kimwe co kwegeranya agatererano kazokunganira ubutumwa bwayo bwo kumenyesha inkuru nziza. Ndabateye akamo, ntihazogire uwa Kristo yigira sindabibazwa, yigira ntibindaba, kuko uwabatijwe wese n'umushikiriza w'inkuru nziza. Dusabe umukama dutabaza inema yo kwivako mu gushigikira ubutumwa bwo kumenyesha hose inkuru nziza, kandi tubigirane umutima wivako kandi wuzuye urweze, twisunze akarorero n'ubukandizi bw'aba batumwa ba mbere turiko turahimbaza uyu musi, Yakobo na Filipo beranda. Mwari kumwe na Patiri Stani Tangira, umusaseredoti yegukiye diyoseze ya Ruyigi.